ya no kuvuga Rumonge ugiye kuraba ntibiyarikwiye kuba nkuko imeze kuko nasanze Rumonge bameze ukundi kuntu bafise iyindi mitima yowe wabo bobo en fait umengana abatanzania hari ukuntu bafashe ibintu by'iwabo byose bagomba ko menga sinabarundi urumva burya nanagiye no kuraba ku verify nsanga abantu batanguye Rumonge kandi n'abantu benshi baribamo cyane ugiye kuraba nka Kanyenkoko ukagaruka hene nyuma utugitangura Rumonge aho bita nkayamba cyasanga abantu bayibamwo cyane nababembe n'abafurero bayitanguyemo kera baje ku bintu by'intozeye by'ubuzi ni kuvuga bobo Rumonge abanyarumonge baho kanuni nabariho birintu mbere no mu bituma Rumonge ita developer ukundi kuntu kuko Rumonge uravye kontejwe mu gihugu cy'u Burundi canke hanze Tanzania urazi ko Rumonge bayizi cyane mbere wabayizi kunganya na Bujumbura ariko ushizeho Rumonge urajorerwa ibintu byawo je nabuze ahantu mera video nabuze namba narabuze biragoye rero nk'umunyarumonge usanze umuji yaharagara demana ni wakunda kubivuga ati je Rumonge bayabakanja mu mutwe Rumonge bayabakanja mu mutwe simponze ariko biragoye nyine gutahura kuko nivyoreka kumbabaza nkanje ndi Murundi nkora blogging ngiye mu ntara numva ngwira kaze gumeze neza nkaca sanga nta byaho. Yeah, hello boys and girls, it's your boy Julius the one OG umaze kubona ndi interior umenya yuko ibintu byahindutse mba navuye mu bisagara abantu benshi usanzwe mumenyereye nkora blogging zo mu bisagara ndabereka ibintu biri under construction ndabereka ukuntu imiji yubatse cyane mu Burundi kuko yaragira dusohoka inyuma y'igihugu ngo tangure gukora blogging inyuma y'igihugu but right now I'm in the Lake Tanganyika nkuko mubibona ngiye hino muca mubyibwira nyene cyo n'umufunda hane ugereye but singene ko tuyaga by'igiyaga cya Tanganyika abantu benshi bashobora kuca bibaza ati none kubera iki video nyinshi ukunda kuzikora kuziga kiyaga cya Tanganyika ndakunda kuvuga ati Imana yaduhezagiye iduhe ikiyaga cya Tanganyika ikiyaga ciza kimeze fresh bitangaga fresh ayo uhagazeho wumva mind iri free urumva ibintu bikaca bigenda neza so uno munsi natembereye ndi muri location kanaka sinkeneye kubibabwira me gusa ico nyene tuyage kuri Rumonge province tuyage kuri Rumonge province ya Rumonge tuyage kuri binabiriya ahanini harimo umuji bita Demana yigeze kuvuga ati ivya Rumonge birantangaza sinzi ukuntu biba byifashe ibintu by'wa byose bigira umengana abantu b'Abatanzania umengana ababongo urumva nanje byarantangaje abana Rumonge ni mu bisagara bizwi kandi dukunda kumva ku bintu bya development umva ati Rumonge imeze neza imeze fresh ariko urarengaho mu Rumonge umuji wa Rumonge nta ubona murazi ko je byo nsanzwe nkora ari kumenyekanisha ibisagara Megutsa naragiye mu Rumonge video nakoreye mu Rumonge mwarayibonye kandi abantu benshi ndazi byarabatangaje benshi bagumye yambaye ata Rumonge nta byaho nta byinshi nimbo yikeneye genda muri channel yiwanje Julius the one OG wandike muri YouTube ucubona ama content yose nakoreye yo mu Rumonge irahari so Rumonge maze gushikayo narakoze traveling ndakora vlog ndabura aho mera nduge nyuma ndabura ngenda imbere ndabura burya niho nacambaza abantu ati none Rumonge byifashe gute ko umuntu umenga nta development yaho abantu baciye bambaye ati Rumonge ni y'ababembe ni y'abakongomani Rumonge biranangaza yabaze kumva yuko ari y'abakongomani uri nk'umurundi uri vuga ati uri wanyu gusa nashinyeruka kubitahura kuko Rumonge nkuko Demana yabivuze bo bigira umenga n'Abatanzania je mu gasino bashira ku rutonde rw'Abatanzania kuko n'igiswahili bavuga cy'Abatanzania igiswahili cyaho ni cyakindi cy'abakongomani ni nka cyakindi cy'ubuyenzi so naciye ngerageza gutohoza nkore documentary ya Rumonge ngiye kubaza barambaye ati burya Rumonge abantu bayitanguye n'abafurero n'ababembe baje bava muri Kongo kuriya bahunga benshi bahunga intambara abandi bakaza nyene mu buzi bwa misi yose kirovye kuriya ko dusanzwe tubimenyereye bakaca baguma kujya nyene ngiye kuraba amasita mwamwe akomakomeye yo muri Rumonge cyansanga ugiye kuraba winjiye muri Rumonge uva i Bujumbura ukinjira muri Rumonge nyene ukitangura urabura development yaho mugabo meze nk'ushikari imbere development yaho ibonekera hehe nkaho bita kwa Rimarash ngira nibanda ku kivuko ahandi nta bindi bishasha biba bihari
umva cyangwa niyumvira ariko ndiyumvira cyane ati none kubera iki Rumonge itubaswe kandi Rumonge ari quartier menyekanye baca barambarira ikindi kintu ati burya abajene bo mu Rumonge cyangwa abagwiza tunga mu Rumonge projet zaho nibazikorera mu Rumonge bo barakunda gusafira bakigira kwikorera projet nyene ziwabo kuri usanga iwabo bahibagiye naye gusa sindashika ku mashuha naye nabemereye video yo ku mashuha cyo ndavuga ati right now sinshobora gukora video yo ku mashuha hari ibindi bintu nkeneye gushirako naye gusa soon ndashobora kuyibaha irimo muri content namaze kuyirekoda video ndayibanye abantu benshi bacavuga ati urateba kudushirako video mese guteba ahubwo nko muri no minsi reka nsabe ikigongo ngo abantu bose bakunda kunkurikira navuga ati narafatiriwe muga niko abagufatiriwe naragwaye ndagira ibintu bya malaria urabizi weather iyo warumaze iminsi utari ngaha kamera nk'ugaruka weather usanga klima zaho zahindutse zimeze ukundi kuntu urumva bikaca bijana n'izo sans so rero maze kubaza Rumonge neza ndatohoza baca banyereka hano mu Nkayamba katiye bita Nkayamba mwese murayizi ugiye kuraba ama building ahari ni za zindi za kera usanga zimaze almost 15 years 20 years ago kasanga imyaka 15 nibigeze bari nuvera kandi twatuzu two hasi urabona ko mu Rumonge bakunda kuvuga ko hashuha usanga bagumeze twatuzu nyene two hasi nyene kujya ibindi bavyibagiza ndabaza none kubera iki batare nuvera uwundi mu ntamba ati burya abakongomani ukuntu babayeho abo babembe canka abafurere bobo inzu ishaje nubwo yo bari yiwe aremera kuyita akaja gupanga iyindi ngo nomenga nakantu kagasha kuri jewe byarantangaje bariko ngusanga indani zisa neza ibyo biri mu mbo zatumye mbura ukuntu ufata video nziza kuko Rumonge urayibona uburebure bwayo usanga igisagara niburi amakika ugenda za Nyanzarake usanga niburi ibirometero nka 3 canke 4 byabaye byinshi abushize ko nazamutambara kuri inyuma amanje ndabaza kanyenko barambaye ati n'abantu bubatse ngaha nabimukira baje bava ruguru umuzi waho ucuranyobera ndabura ukuntu nkora bibi bintu by'ibiyashu nyene ariko nduze ruguru za Rukinga cyasanga hariyo department zimeze neza ariko amabarabara nifo kuriya nyene so guys ikiyo naringe to andabakebure canke dukeburane twigishanye twige guteza imbere iwacu sinzi ko muwa mwasomye ariko ngomba tugacishe mu nyine sinzi ko muwa mwarasomye Bibiliya ya umugabita Nehemiya kuko yari umushumba ibwami harageze igihe yari umukebyi tuvuga ko ari umukebyi kuko ikintu umwami yanywa Nehemiya niwe yakibanze harageze igihe Nehemiya aja imbere y'umwami yashavuye burya umwami aramubaza ati kutahora umeze uko uno munsi ukabushavuye Nehemiya aravuga ati burya birashika kigangi nyene wabizi umuntu yashavuye aravuga ati birashika sino kwama ndyohewe uzi byabaye iwacu urumva uzi byabaye iwacu Yeriko inzego enuzeye inaniza senyuse none nzoryoherwa gute umva ako kababaro yagerageje kugashira imbere y'umwami nkuko nanze mahenda shira kababaro kiwanze imbere yanyu kugira turabe ko hari cokogo Rumonge murateye imbere kandi turazi Rumonge n'abantu ba VIP abadogo bavukiraho usanga barazi umuziki barazi kuririmba ari umukeke nyene fresh murabizi namwe sukuponda ariko burya ikintu cyose navyo uhawanda abantu buri kintu negurako urumva megusa nyene yako kantu tukigishanye guteza imbere iwanyu ibyo wakora byose nuko Nehemiya yababajwe n'ibiri iwabo birabi iwabo bibi ari bwami urumva ni yari umusangwa acabunira Kenya mugi acabunira hagati mu ginyo murambabarire acabunira hagati mu ginyo avuga ati jeko nahaze byaheze tiya urumva twibuke iyo tugiye kurondera ubuzima Rumonge ifise diaspora nini cyane ariko ugiye kuri project kanaka zazira akore gusanga kara abanyarumonge abahaye baraha developer usanga abantu bazi babaruguru za Bururi Matana Rutana Makamba muri yabice bakaza bakikorera business kandi umuntu abuye ruguru akorose hajya wowe bijya twahunze duhasiga tubona kumengana ivyo bibi nyene bimubera byiza bikumuberamo umugisha
aromba ibintu bikasha bigenda neza akaba developer ugasanga rero tuzanye bya bintu by'amajeras usanga umuntu atanguye kwanka mugenzi we ku bintu bidafashe abona yo kumenga mugenzi we bamujyanye ibintu aromba ariko siko babikwiye kumera nagomba hanini twigishanye guteza imbere iwacu numva bari ino video ndende kandi ndabarambi kuvuga birashoboka ugasanga harimo umunyarumonga harayikurikirana umunyarumonga harayikurikirana sindagukenge sindagutuse ahubwo nasanze abanyarumonge mumeze ukundi kuntu gusa twari dukwiye kugira hamwe tukaba nk'abarundi kuntu abanyarumonge nimuze murigira abatanzania nimuze murigira abakongomani kuko sio fresh kuko n'umunyarumonge muri mu mahanga ndakubwira kandi kandi umunyarumonge muri mu mahanga nakubwira ko ari umurundi uzaza ko yamoje mu Tanzania ni mbongo urumva kimba none mu Tanzania wahe urumva usanga yihakanye wabo uburya ibindi bihugu kugira biduze idarapo mu makungu nuko abene gihugu babo batihakanye igihugu ciwabo iyo bari bagiye gupagasa ugiye kuraba nka Nigeria bari fatiye ubwongereza ndakunda kukivuga bari fatiye za USA bari fatiye Europe nka yose Nigeria usanga yamenyekanye muri ubwo buryo so kumenyekanisha igikuru rero igihugu nukwembita umuntu kugira ave hariya aje kuraba ibyo byiza yamayumva bahayagiza mu gihugu cy'iwacu je ndakunda kubivuga ati igihugu cy'u Burundi gifise weather nziza kimeze fresh nkuko mubibona kunda kubivuga Romba rama nkangaye imbere uravye nka kuriya cyo ni kiyaga cha Tanganyika imifundi hayiratera fresh kama kawaida Romba nta bindi sinari nkeneye kubarambira no munsi nshatse kubarambira reka mvuga ati ku muntu yankurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera mvuga ati thank you so much I love you so much appreciate muri bwa bwenge nyene ni wibagire gupartage no video ngo irongikire uwundi muntu mu gihe office nk'umugenzi ari nyuma uyimurongikire nawe ayirongikire uwundi bishobora kudufasha twese tugatera imbere tugateza imbere igihugu cyacu burya igihugu giteye imbere n'umwene gihugu acatera imbere so love you more appreciate bye tuzasubira vuba ngiye kubaha video nziza zimeze neza bakagwara akamararia kari kamaze k'imisi kaheze reka mvuga ati big up sana ku bantu bankurikiye love you more